none ko Yesu Kristo avuga ko abantu banyoye ko baba banyoye ibiboreza, mbega nabo baca bakora iby'isoni nke? Inyishu ni ego. Barashobora gukora nk'iby'aba bakobwa ba Loti bakojeje se bakamutereka vino akanywa akaborerwa, nabo bakanywa bakaborerwa bakaja gusambanya se? Egome, n'ibyo binyobwa ari amazi, ari amaji, ari amafanta, biriya byose binyobwa mvaruganda na biriya birungo byose uko twabidonze niko biri, ubinyoye akora nk'iby'aba bakobwa ba Loti. Mukurikirane muzobyumva neza ingene mwami w'abami Yesu Kristo yabiduhaye. Ngo nicyo gituma inzoga arico kimwe na Satani. Ngo hajya handitswe urya mugani ngo ega umugani ngo ntusigurwa n'ubwenge bw'umuntu, kandi ngo uwawuciye niwe ashobora gufobora icyatumye awuca. Ingorane kiremwa muntu dufise ni uko dusoma ibintu, iyo twumvishije imvugo y'ikintu tukaca twibwira ko iyo mvugo ari ubusobanuro, ariko ngo imvugo itandukanye n'ubusobanuro. Imana idufashe. Ngo kuko inzoga ifise ngo imikorere nk'iya Satani, nk'uko neza yoba ari nko abadayimoni bari mu muntu. Ni ukuvuga iyo umuntu ayinyoye imukoresha ibikorwa nk'ibyo Satani yari kumukoresha ari muri we, cyangwa ngo abadayimoni b'igitero cyinshi cy'inkomezi binjiye uwo muntu. Ngo rero ngo inzoga imeze nka Satani. Ngo Satani niwe ahendera abantu mu bintu, ibyo bintu bakabibamwo babona ari n'inyungu, ibindi bakabibamwo babyumva nk'uko mengo ni umunezero, ariko hakaba igihe bya bintu Satani yabahenderamo bikabahindukira amarira, bikabahindukira kwicuza. Ngo nk'uko umuntu anywa inzoga akayumvamo umunezero, ariko wa munezero ukaza kuvamo amarira cyangwa ukwicuza. Imana idufashe idutabare cyane. Ngo rero ngo kuko inzoga ngo ni ububasha bwa Satani, ngo kuko iyo ishitse mu muntu imukoresha nk'ibyo Satani yifuza ko uwo muntu akora. Imana idufashe cyane. Ibibi by'inzoga, inzoga rero mu ncamake ngo ziteza ubusambanyi bw'uburyo butandukanye, nk'uko twabonye abakobwa ba Loti basambanya se ngo bashaka kumuhonora. Nuko rero twabonye inzoga mabi yazo ziteza ubwicanyi. Yesu Kristo ahimbazwe. Yesu Kristo mutangabugingo ahimbazwe cyane. Ndabatahije mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Duherukana turiko dusobanura ku kinyobwa icyo benshi bagenda bahindira ko abantu bumva ubuhanuzi Imana iriko iratanga, bakaca bavuga bati ngo handitswe ngo tuzonwa icica, ngo tuzorya icica, ngo ntikizogira ico kitubwira ngo na gatoya, ngo none n'ivyo bindi ngo tuca tubisengera
Imana idufashe cyane. Duherukana twako dusobanura ko kijya kinyobwa abizera bazonywa atari bijya binyobwa abana b'abantu tunywa, ko kijya kinyobwa ari inyigisho z'ibinyoma, ko kujya gufata inzoka kwari kumenya abasataniste, kwari kumenya imikorere ya Satani n'abasataniste n'abadayimoni, kwari kumenya aho Satani aba yigize umumarayika w'umuco. Niko gufata inzoka kwanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko 16. Twarabonye neza ubusobanuro ko zijya nyigisho z'ibinyoma arizo cyo kunywa abizera bazonwa, ntihagire icyo kibagira, kuko ubushobozi bw'Imana buri muri bo. Bashobora gutahura ati iyi nyigisho ni iy'ikinyoma. Imana idufashe. Twarasomye amajambo yanditswe muri Yohana, amajambo yanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana 6 uhereye ku murongo waho wa 54 gushika ku 55. Twaravuze ko kurya umubiri wa Kristo wiwe yariko abwira abantu ngo utarya umubiri wanje ngo anywe ku maraso yanje ntazoronka ubugingo budashira. Twarabonye ko kunywa yari karavuga, na kurya yari karavuga, ko yari karavuga kwakira ijambo ry'Imana no kuryizera, ngo kuko umubiri wiwe ngo niwe ubwiwe, ngo n'amaraso yiwe ngo niwe ubwiwe kandi ngo akaba ari we jambo w'Imana nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana ku murongo waho wa mbere, igice cya mbere ku murongo waho wa mbere haravuga hati uko haravuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana. Gituma yababwira kurya umubiri wiwe no kunywa amaraso yiwe, ngo bisobanura kwakira ijambo ry'Imana no kuryizera, ngo nuko uwakiriye ijambo ry'Imana akaryizera ngasa n'uwariye umubiri wiwe, ngasa n'uwariye umubiri wiwe, ngasa n'uwanyoye amaraso yiwe, ngo kuko Kristo aca aza akaba muri uyo muntu, kuko ngo ubwinga amaraso yiwe niwe ubwiwe, ngo umubiri wiwe niwe ubwiwe kandi niwe ngo jambo w'Imana. Ngo nico gituma ngo uwakiriye ijambo ryiwe abasa n'umuntu
anyoye amaraso yiwe, ariye umubiri wiwe, ngo kuko Yesu Kristo aca aza mw'uwo muntu akaba muri we. Ngo niyo mpamvu yakoresheje irya mvugo, kuko Yesu Kristo aca aza akaba mu bugingo bw'uwo muntu. Kadusome amajambo nawe abisobanura, kandi naha tuba turiko turabivuga isozi kugira ngo twihutishe gushika ku ntumbero, ariko ari amajambo yose twayagarutse ko kugira ngo tunyomoze abariko bihumanisha ibyo kurya n'ibyo kunywa bitwaje rirya jambo ryanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 16 ku murongo waho wa 18, ngo handitswe ngo tuzorya, ngo ibyica ngo ntacyo bizotugira, ngo tuzonwa, ngo ibyica ntacyo bizotugira. Ariko banyoye ishano bakaca biruka kuri ba bapfumu, ngo nimundabire, ngo mundahwishe, kandi bavuga bati tuzorya icica ntikizogira icyo kitubwira, ngo tuzonwa ibyica ngo ntibizogira ibyo bitugira. Ukaca usanga barirukanse ku bapfumu niyo bumvishije agasonga. None ko muvuga ko muzorya ibyica ntihagire icyo bizobagira, muzonwa ibyica ntihagire icyo bizobagira, ni iki kibatera kwiruka mu bapfumu bahawe akazina Satani yarabasigiririje ngo n'abaganga b'ikirundi? Eka rero dusome amajambo aza gutomora neza ingene umuntu yakiriye ijambo ry'Imana akaryizera ko aba ari Kristo aje mw'uwo muntu, akaba mw'uwo muntu nk'uko duhejeje kubisobanura nk'uko twabihawe. Ngo rero amajambo abisobanura naya yanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 14 ku murongo waho wa 23. Yesu aramwishyura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje, kandi Data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Imana idufashe cyane. Murumva, umuntu yakiriye ijambo ry'Imana akaryitondera, ni Kristo aba ari muri we. Ngo kuko Kristo ari mu Mana, Imana ikaba muri Kristo, ngo Kristo iyo ari mu muntu, ngo Imana nayo nyene ngiba iri mu muntu. Ngo ariko ikibabaje, benshi cyane bibwira yuko bari muri Kristo, atari byo. Ngo umuntu yakiriye ijambo ry'Imana, Kristo aza akamubamwo, n'Imana ikamubamwo. Ngo umuntu yakiriye ijambo ry'Imana by'ukuri, ngo mpwemu yera aca amuzamwo. Egome rero benshi ikibabaje, ngo bibwira yuko bakiriye ijambo rya Kristo kandi bakiriye ikinyoma. Ubu ikinyoma kirabandanya kwigishwa Imana
idufashe idutabare. Ngaya majambo rero asa n'amajambo Yesu Kristo yahishuriye Yohana nawe arayavugishwa, hanyuma arandikwa. Imana idufashe. Byahishuriwe Yohana 3 ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjira iwe dusangire. Imana ishimwe. Ngaya majambo angameze nka rirya jambo duheje gusoma riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Rero ngo hano benshi cyane nanje bwanje nagiye ndumva basobanura ngo urugi ngo ni umutima w'umuntu, ngo bandi nabo bagasobanura ngo ubwonko ngo ni umutima w'umuntu. Imana idufashe dutabare cyane. Ngo urugi ngo ni ikintu cyari cyo cyose kibuza gitangira Kristo kuza mu muntu ngo amubemwo. Ibintu rero bitangira Yesu Kristo ngo nibyo byagereranijwe n'urugi. Ngo ijwi rya Yesu Kristo, ngo wumve ijwi ryanje ngakugurura ngo ndinjiriwe ngo dusangire. Ngo kumva ijwi rya Yesu Kristo ngo ni amajambo y'Imana, ngo kwemera, kwakira no kwizera amajambo y'Imana. Ngo kwinjira hajya ngo yavuze ngo ndinjiriwe dusangire. Ngo kwinjiriwe ni kujya kuntu ngo uhejeje kwakira amajambo ya Kristo, uhejeje kuyakira ukayizera, ngo aba ari Kristo yinjiye muri wewe. Imana idufashe idutabare. Ubu bisaba inkomezi, kuko abantu bagiye barigishwa iby'ikinyoma, bisaba inkomezi z'indengakamere kugira ngo abantu bashobore kumva icyo Imana ishaka ko bumva. Imana idutabare. Ubu rero tuje kuvuga neza impamvu Imana isemerera biriya binyobwa mvaruganda, k'ababinywa bose baba bariko banywa ibizira, baba bariko banywa inzoga, ko n'abarya bakoresha biriya birungo nabo nyene arico kimwe n'imboregwa. Imana idufashe. Ibyo nibyo rero tuje kugira gusemerera. Iyi mburi ije gusobanura neza impamvu Yesu Kristo mutangabugingo avuga ko abanywa amazi mvaruganda ari amata mvaruganda, ziriya fanta zose, ikinyobwa cyose mvaruganda, ko impamvu avuga ko ari imboregwa kandi bataba banyoye bya binyobwa biza byitwaje akazina k'amaji. Dusobanure nk'uko twahawe impamvu abarya imfungurwa zirimo ibirungo byose mvaruganda nabo ari imboregwa, kandi ari ibiribwa baba bariye ibiribwa atakindi baba bakoze ngo cyangwa ngo banywe, ariko Imana ikavuga yuko nabo nyene ari imboregwa mu zindi. Muragabe na sosetomati ni kirungo mvaruganda. Imbere yuko tubishura, reka tubanze duhishure inzoga
ikiboreza icarico. Ng'inzoga ngisumbya ububasha abadayimoni, ngo inzoga zisumbya ububasha abadayimoni b'abanyabubasha bo mu bwami bwa Satani, nk'uko tugiye kubishura nk'uko twabibonye. Mbega ko Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira avuga ko abanywa ayo mazi mvaruganda, izo ji n'ayo mafanta n'ayo mata mvaruganda ko baba banyoye ibiboreza, none ayo mazi, ibyo biboreza n'izo ji n'ibyo byose nk'uko twagiye dusemerera bifise ububasha busumba ububasha bw'abadayimoni b'abanyabubasha b'inkomezi bo mu bwami bwa Satani? Igisubizo cya Yesu Kristo ni ego. None n'ibirungo mvaruganda byose birimwo ububasha busumbya ububasha abadayimoni b'abanyabubasha bo mu bwami bwa Satani? Inyishu egome. Inyishu ya Yesu Kristo ni ego. Imbere yuko turaba ubwo bubasha burusha inkomezi abadayimoni buri muri ayo maji mvaruganda, buri muri ayo mazi, buri muri ayo mafanta, ayo mata no muri ibyo birungo byose mvaruganda, reka tubanze duhishure inzoga cyangwa ikiboreza icarico. Ng'imbere ni ukuvuga rero, ng'icyambere gisumbya ububasha abadayimoni bari, isumbya ububasha, isumbya inkomezi abadayimoni b'abanyankomezi bari mu bwami bwa Satani. Mutega amatwi mwumve inzoga icyarico, icyo ikiboreza icyarico. Ng'inzoga ngo ni Satani ubwiwe, ng'inzoga ngo ntaho itandukaniye na Satani, ngo kuko iyo inzoga yinjiye mu muntu ngo ikora nk'uko aba ari Satani ubwiwe aba ari muri uyo muntu, ngo kuko inzoga ifata inkwemu y'uwo muntu yayinyoye ikamukoresha, ifata inkwemu y'uwo muntu yayinyoye ikayikoresha ibikorwa bibi, ngo cyane, ngo nk'aho Satani wenyine n'inkomezi ziwe aba ari muri uyo muntu. Imana idufashe. Cyangwa nk'aho aba arimwo igitero cyinshi gikomeye cy'abadayimoni b'abanyankomezi. Imana idufashe. Ni igituma inzoga irusha inkomezi abadayimoni b'abanyankomezi, ngo nuko iyo umuntu arimwo abadayimoni bamusengera zikamuvamwo zigahunga, ng'ibyo yagira yonone bigakira. Ariko ngo uwanyoye ibiboreza ngo ntibishoboka ko bamusengera, ntibishoboka ko akaboregwe kamuvamwo hakoreshejwe amasengesho, ngo inzoga imuvamwo. Ngiyo ubugingo bwiwe bwa bundi ariyo maraso yiwe, ariyo manga ubugingo bw'umuntu ngo na maraso yiwe bwo mu bwonko bwiwe. Ni ukuvuga ngo iyo uwo maraso yiwe mu bwonko bwiwe, ni ukuvuga amaze gufatwa n'icyo kiboreza, ngo kugira kire ni uko umubiri wiwe ngo uba urimo amaraso yiwe atembera
ngo iyo ariko aratembera agashika mu bwonko bwiwe ngo agatonganura ya maraso yiwe yafashwe n'ikiboreza, ayari mu bihaha n'ayari mu bwonko, ngo icyo gihe ayo maraso amaze gutonganurwa, n'ayo maraso meza atashikiriwe n'icyo kiboreza, ngo niho umuntu abona gusubira ibumuntu. Imana idufashe cyane. Ngabavuga ko inzoga atari icyaha, ngo yo irenze kuba icyaha, kuko ngo ariyo soko y'ibyaha, ngo ntaho itandukaniye na Satani, ngo ntaho itandukaniye n'igitero cy'abadayimoni b'abanyenkomezi. Ngo Satani ngo niwe iyo yinjiye mu muntu, cyangwa igitero cy'abadayimoni cyinjiye mu muntu, umuntu ashobora gukora ibikorwa nk'ibyo akora iyo yinjiye mu kaboregwe. Imana idufashe, idutabare cyane. Ngo Satani niwe se w'ibinyoma. Muzobisoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana 8:44. Ngo n'inzoga nayo nyene ngo ni se w'ibinyoma, ngo kuko uwuyinyoye ni ukuvuga ngo imutwara ubwenge, ngo uwinyoye imutwara ubwenge ikamuhenda, agakora ibikorwa bibi nk'ibikorwa bikorwa n'uwurimwo igitero cy'abadayimoni b'inkomezi, canke ngo Satani ubwiwe. Kandi ngo umaze gutakaza ubwenge, ni ukuvuga ngo kuno gutakaza ubwenge, kino kinyoma, ngo Satani niwe se w'ibinyoma, ngo kandi n'inzoga ngo ni se w'ibinyoma, ngo kuko imutakaza ubwenge, ngo kuko iyo umuntu amaze gutakara ubwenge gaca asigara akora iby'ibinyoma gusa. None ko Yesu Kristo mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira ahimbazwe cyane, avuga ko abanywa biriya binyobwa byose twavuze, twarondoye, biriya birungo byose, ko n'abarya indya zashyizwemo ibirungo, nabo nyene baba basa, nabo nyene ari imboregwa mu zindi, ntibasa, ngo ni imboregwa mu zindi. None iyo ibyo binyobwa cyangwa iyo bariye ibyo birungo, ni ukuvuga none bica bibakoresha ibyo bintu inzoga zikoresha umuntu iyo zimugezemwo. Igisubizo cya Yesu Kristo ni ego. Mukurikire mpaka mwumvishije aho tuzovuga impamvu Yesu Kristo avuga ko abanywa biriya binyobwa bose ari mboregwa, ko n'abakoresha biriya birungo nabo nyene ari imboregwa mu zindi. Imana idufashe cyane. Handitswe ngo akenge kiwe kazotuma iby'ubugungwe byiwe birorana, ngo azogeseza benshi ataco binona. Ibyo ni ibyashiriwe Daniyeli 8:25. Imana idutabare cyane. Ngiyo inzoga imaze gushika mu muntu, ngifise imikorere nk'iya Satani, canke ngo nk'igitero cyinshi c'inkomezi c'abadayimoni kiri mu muntu. Ngo rero ng'inzoga ngo n'ububasha bwa Satani, ngo nk'uko abadayimoni ari ububasha bwiwe, ngo
kunywa inzoga ngo ni ukwiyuzuza ububasha bwa Satani. Imana idufashe. Aha tuko turavuga kugira twumve inzoga impamvu Yesu avuga ngo abanywa bijya bintu byose basa n'abariko banywa ikiboreza. Aca rero anzanira kubanza kwigisha ikiboreza icyari cyo. Imana idufashe. Murumva ngo kunywa ikiboreza, kunywa inzoga ngo ni ukwiyuzuza inkomezi ziwe, ngo kuko inkomezi ziwe ari we ubwiwe, cyangwe ngo abadayimoni ngo biwe, ngo kuko kunywa inzoga ngo nicyo kimwe ngo no kwiyinjiza, ngo nicyo kimwe no kwinjiza Satani cyangwa ngo abadayimoni b'inkomezi muri wewe bakagira icyicaro muri wewe. Imana idufashe dutabare. None ko twabonye kunywa ariya mazi mvaruganda, biriya binyobwa nk'uko twagiye tubivuga, amata mvaruganda, amaji mvaruganda, kandi abo bantu bakaba batanyoye ya maji yaza yitwaje akazina, bya biboreza byaza byitwaje akazina k'amaji. None ibi bintu iyo bishyitse mu muntu, iyo umuntu abinyoye, ni ukwinjiza abadayimoni muri we, ni ukwinjiza, ni uguha icyicaro Satani muri bo. Inyishu ya Yesu Kristo ni egome. Imana idutabare. Ng'inzoga ngo yo igeze mu muntu, murabyumva neza, inzoga igeze mu nkwemu z'abantu ngo irabakoresha ibikorwa, ikabakoresha ibyaha by'indengakamere, ubwicanyi, ubusambanyi, kugwana, kumenana amaraso, gutukana. Ngo niyo umuntu ayinyoye ngo bigatuma yiyumva ko ari umunyenkomezi, kandi ngo ari umunyantege nke. Ni ukuvuga ngo iteza ubwibone. Ngo kandi aho nta mudayimoni na umwe aba ari muri uwo muntu, aba ari inzoga iriko imukoresha ibyo. Imana idufashe. Imana idutabare. Reka dusome amajambo y'Imana. Ariko imbere y'uko dusoma, aho twagira dusome, none n'ibyo binyobwa twadonze, n'ibyo birungo iyo bishyitse mu nkwemu y'umuntu bimukoresha ibyaha, nk'aho yoba arimwo igitero cyinshi cy'abadayimoni, cyangwa nk'aho Satani yoba ari muri uyo muntu. Inyishu y'Umwami Yesu Kristo ni ego. Dusome rero, dusome Itanguriro 19, turebe inzoga iyo ishyitse mu muntu. Itanguriro 19, turaharondera, turahera ku murongo waho wa 30. Imana idufashe. Imana idutabare. Amamo y'Abamowabu n'Abamoni. Maze Loti ava i Sowari aduka ku musozi abayo, bo n'abigeme biwe bombi, kuko yatinya kuba i Sowari. Nuko abana
nuko abana mwisenga nabo bigeme biwe bompi. Maze umukuru abwira murumuna we ati data arashaje kandi nta wundi agisigaranye ku isi, kandi nta muntu agisigaye ku isi kandi nta muntu agisigaye ku isi wo kuturongora nk'uko umugenzo wo mu isi yose uri. Enda dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo duhonore data. Batereka se vino muri iryo joro. Umukuru aragenda asambana na se, handitswe ngo aryamana na se, ariko yagiye gusambanya se yaborewe. Se ntiyamenya ingene uwo mukobwa yaje kuryama n'ingene yabyutse. Mu yandi majambo, se wiwe ntiyamenye ingene uwo mukobwa yaje kumusambanya. Nuko rero 3 na 4 bukeye bwaho umukuru abwira murumuna we ati ijoro ryakeye naryamanye na data. Mu yandi majambo, iri joro nasambanye na data, nasambanye na papa. Twongere tumutereke n'iri joro, nawe ugende uryamane nawe. Mu yandi majambo ngo nawe ugende usambane nawe, duhonore data. Imana idutabare. Iryo joro naryo bongera gutereka se. Umutoya ava hasi aryamana na se. Mu yandi majambo, umutoya ava hasi aragenda asambana na se, maze ntiyamenya ingene uyo nawe yaje kuryama n'ingene yabyutse. Maze se wabo kubera baba bamuboreje, nabo ubwabo baborewe, ntiyamenye ingene yaje kuryamana nabo. Imana idufashe idutabare cyane. Murumva ko inzoga ariko ko ububasha bwa Satani. Inzoga ni Satani ubwiwe, nk'uko twabisomye muri ya majambo. Kurya Satani n'abadayimoni bateza abantu gukora iby'isoni nke, niko n'inzoga ziteza gukora iby'isoni nke umuntu. Imana idutabare. None ko Yesu Kristo avuga ko abantu banyoye bya binyobwa byose tuvuga ko baba banyoye ibiboreza, mbega nabo baca bakora iby'isoni nke? Inyishu ni ego. Barashobora gukora nk'iby'aba bakobwa ba Loti bakojeje se, bakamutereka vino akanwa kaborerwa, nabo bakanwa bakaborerwa, bakajya gusambanya se. Egome n'ibyo binyobwa, ariya mazi, ariya maji, ariya mafanta, biriya byose binyobwa mvaruganda na biriya birungo byose, uko twabidonze niko biri. Ubinyoye akora nk'iby'aba bakobwa
ba Loti, mukurikirane muzobyumva neza ingene mwami w'abami Yesu Kristo yabiduhaye. Ngibi byanditswe muri Bibiliya ngo ntibyanditswe ngo kugira byerekane ko ibisekuru byatwitangiye imbere kubaho ko byari ibinyantege nke cyangwa ko batubaha amategeko y'Imana, ngo ariko byanditswe kugira ngo bituburire abantu bose bazobaho inyuma y'ibi bisekuruza byatutangiye imbere. Bishoboka kuba bo barihanye, none mwene data weho uzobigenza gute? Ngo byanditswe kugira bitwigishe nk'uko handitswe nk'uko byanditswe mu majambo Abikorinto ba mbere ku murongo waho wa 10. Abikorinto ba mbere ku murongo waho wa 10. Reka tuhasome ibyo byanditswe kugira ngo bitugabishe. Imana idufashe. Muradutunga ni Abikorinto ba mbere igice 10 ku murongo waho wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero. 5. Ariko haravuga ati ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye kuko bahonerejwe mu bugaragwa. Imana idutabare cyane. Ngo ariko ibyo byatubereye 6. Ngo ariko ibyo byatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi nk'uko ba bandi babyifuje. Imana idufashe cyane. Rero Imana idutabare. Turabandanya no kuvuga ku by'inzoga nk'uko twabihawe. No kuvuga rero Imana idutabare. Abantu bavuga ngo inzoga ngo si icyaha, twarabonye yuko yo irenze kuba icyaha, kuko ngo ni inkomoko n'isoko y'icyaha. Murabyibuka tutangura kuvuga ingene twabwiwe ko inzoga ari cyo kimwe na Satani, kuko ngo Satani ari we nkomoko y'ibyaha. Twabyumvishe ko ibi byabaye kuri ba sogokuruza, ko kutari ko byanditswe kugira ngo twebwe bitwigishe, ko bitanditswe kugira ngo berekane ko bari abanyantege nke, ngo ariko byanditswe kugira twebwe ngo bitwigishe. Ngo bababwira ngo urumva abo bantu bababwira ngo nimunwe, bo bababwira ngo nimunwe duke, ngo koko kuko bo bazi neza ko nimumara kumviriza ko bitaza gushoboka kunwa duke. Ngo ayabara amayeri kugira ngo mwumvirize. Ngo bababwira ngo nimunwe duke, musomeho duke, ngo munwe mu rugero. Ngo ariko ni akenge k'abadayimoni, kuko bo bazi yuko ngo nimwamara kunwa mukumviriza bitaza gukunda ko muzakunwa duke. Ngo n'udafise amafaranga ngaragurana cyangwa ngakaka ngideni.
ngusibye gusaba iryo deni n'umuntu aramara n'utwiwe two mu nzu, ugasanga yagiye kugura ibyo biboreza. Imana idufashe cyane. Reka dusome mu Migani, twumvirize, dusome Imigani 23 duhere ku murongo waho. Imigani 23 tuhere igice 23 dusome ku murongo waho wa 31. Haravuga hati, ntukitegereze vino iyo itukuye, ngo ntukitegereze vino iyo itukuye, iyo ikibibatsi mu kirahuri igashoka neza, uburuhiro ijyana nk'inzoka, igakomorana nk'imvubyi. Amaso yawe ugahava uyarabisha abagore b'ibyigenze, umutima wawe ukavuga ibidadi. Imana idufashe. Ni ukuvuga ngo vino ngikomorana nk'inzoka. Imana idutabare. Ng'inzoka ivugwa hano ngo ntabwo ari inzoka zo mu ishyamba, ngo nk'uko abigisha benshi bagiye bigisha ngo ni inzoka, n'abigishwa nabo bakemera kuko baba inkwemu z'iwabo ziba ziboshye, badashobora kwiyumvira ngo kw'icyo cyigisho ko ari ukuri cyangwa ari ikinyoma. Ng'inzoka ivugwa ngaha mu Migani igice 23 ku murongo wa 31 gushika ku 32, ngo ni Satani, ngo ntabwo ari inzoka zo mu ishyamba, ngo nicyo gituma inzoga ari cyo kimwe na Satani. Ngo hajya handitswe ujya mugani, ngo ega umugani ngo ntusigurwa n'ubwenge bw'umuntu, kandi ngo uwawuciye niwe ashobora gufobora icyatumye awuca. Ingorane kiremwa muntu dufise ni uko dusoma ibintu, iyo twumvishije imvugo y'ikintu tukaca twibwira ko iyo mvugo ari ubusobanuro, ariko imvugo itandukanye n'ubusobanuro. Imana idufashe. Ni ukuvuga rero iyi nzoka havuga ngo ntukitegereze vino iyitukuye, iyo ica ibibatsi mu kirahure igashoka neza, uburuhiro ijyana nk'inzoka. Iyi nzoka ngo rero yanditse hano ntabwo ngo ari inzoka ijya yo mu ishyamba, kuko ngiyo igukomoye ngucika intege ukabura inkomezi. Iyo igukomoye ucika intege ukabura inkomezi. ngo ubumara bw'iyo nzoka bugatera uwo ikomoye uburibwe, ngo mu gihe inzoga yo uwuyinyoye ngimutera umunezero mu bwenge bwiwe, ngo ariko wa munezero uwo mu kanya ngo ugahinduka umubabaro. Imana idufashe cyane, cyangwa wa munezero ukavamwo kwicuza. Imborerwa rero ngo inzoka yoyo ubumara bwayo
iyo bugushitsemo ucika intege, ariko inzoga yo iguha inkomezi ngo ku buryo n'umuntu yayinyoye yiyumva nk'umunyenkomezi kandi ari umunyantege nke. Imana idufashe. Ngo rero inzoka ivugwa hajya mu migani tweje gusoma ngo ni Satani, ngo kuko inzoga ifise ngo imikorere nk'iya Satani, nk'uko neza yoba ari nko abadayimoni bari mu muntu. Ni ukuvuga iyo umuntu ayinyoye imukoresha ibikorwa nk'ibyo Satani yari kumukoresha ari muri we, cyangwa ngo abadayimoni b'igitero cyinshi cy'inkomezi binjiye uwo muntu. Ngo rero ngo inzoga imeze nka Satani, ngo Satani niwe ahendera abantu mu bintu, ibyo bintu bakabibamwo babona ari n'inyungu, ibindi bakabibamwo babyumva nk'uko mengo ni umunezero, ariko hakaba igihe bya bintu Satani yabahenderamo bikabahindukira amarira, bikabahindukira kwicuza, ngo nk'uko umuntu anywa inzoga akayumva nk'umunezero, ariko wa munezero ukaza kuvamo amarira cyangwa ukwicuza. Imana idufashe, idutabare cyane. Ngo rero ngo kuko inzoga ngo ni ububasha bwa Satani, ngo kuko iyo ishyitse mu muntu imukoresha nk'ibyo Satani yifuza ko uwo muntu akora. Imana idufashe cyane. Rero inzoga ngo ni Satani, ngo kuko iyo ishitse mu mpwemu y'umuntu imukoresha ibikorwa bibi Satani aba yifuza ko abantu bakora. Ngirya nzoka yanditswe rero mu migani, ngo ni ya nzoka yanditswe mu Itanguriro 3 ku murongo waho wa mbere. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Murazi iby'iyo nzoka 3 ku murongo waho wa mbere, ko icyaha cyaje mu isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba Uhoraho Imana yaremye. Urumva inzoka ariyo Satani, ariyo ivugwa mu migani 23 ku murongo uduhere 31 gushika 32. ni ukuvuga ni nayo nzoka iri mu Itanguriro, ngo ni nayo nzoka igenda ivugwa mu Isezerano Rishasha. Turasomye ngaha ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba. Ni ukuvuga ngo n'inzoga ibiboreza inzoga, ngo iyo zishitse mu muntu zimukoresha ibintu by'ubugunge. Imana idufashe. Ibibi by'inzoga. Inzoga rero mu ncamake ngo ziteza ubusambanyi bw'uburyo butandukanye, nk'uko twabonye abakobwa ba Loti basambanya se ngo bashaka kumuhonora. Nuko rero twabonye inzoga mabi yazo ziteza ubwicanyi, ziteza
inzigono, ishari, ingwano, imijyano mu miryango, gutemana ibipanga, ugusogotana inkota, uburozi bw'uburyo butandukanye, ngo zirateza n'ubukene, inzara, ubusuma, ubwicanyi, ngo zirateza ubwibone, ishari, ikeba, gutukana, kutumvira n'ibindi byinshi. ngo ibyo bikorwa byose ngo ibyo bikorwa n'abantu abo baba batewe n'igitero gihambaye cy'abadayimoni, cyangwa batewe nyene n'ububasha bwa Satani. Urumva ububasha bwa Satani ngo ni abadayimoni nyene. Ego Imana idutabare. None ko Yesu Kristo avuga ko aba bantu banywa ano mazi mvaruganda azatekeye mu biboni, ano maji mvaruganda azatekeye mu biboni, kandi ya maji asosa atari na ya yandi, atari bya biboreza byaje byitwaje akazina ka ji kandi ari biboreza. Iyo bazinyoye bakanwa n'ayo mata aza mu bibuni mvaruganda, bakanwa biriya byose biza by'amaji biza bivuye mvaruganda, n'ariya mazi yose n'ariya mata yose na bya birungo mvaruganda, kuko twumvishe ngo ababikoresha mu mafunguro yabo ngo nabo nyene aba ari imboregwa. None iyo bishitse mu mubiri w'umuntu bimukoresha nk'ibi bikorwa n'inzoga iyo zimaze kwinjira mu nkwemu y'umuntu. Twumvishe ko inzoga ziteza ubusambanyi, none nabyo byoba biteza ubusambanyi? Inyishu y'umwami Yesu Kristo, egome. None byoba biteza ubwicanyi nk'uko inzoga ziteza ubwicanyi? Egome. None byoba biteza urwanko mu miryango? Ibyo tudondoye nk'uko inzoga ziteza urwanko mu miryango? Egome. Mbega byoba biteza uburozi nk'uko twabonye ko inzoga ziteza uburozi n'intonganya mu miryango? Egome. Byoba biteza ubukene nk'uko tubonye ko n'inzoga nazo nyene ziteza ubukene? Egome. Byoba biteza inzara? Byoba biteza ishari, ubwibone, kutumvira? Egome. Imana idufashe idutabare cyane. Ubu rero niho imburi ikurikira muzoca mwumva neza impamvu Yesu Kristo ariko asemerera k'abantu bariko bakoresha ibyo binyobwa mvaruganda n'ibyo birungo mvaruganda ko ari imboregwa. Rero acampa ubusobanuro bw'inzoga n'igikorwa cy'inzoga mu muntu n'inzoga icyari cyo, nk'uko tuhejeje kubibashikiriza, kugira ngo mwumve ko abantu mwese mukibandanya mukoresha ibyo, yuko namwe ibifata imboregwa abanywa bino binyobwa twadondoye, ko namwe ibishikira abanywi b'ibiboreza ko namwe ari byo
bibashikira. Imana idufashe, Imana idutabare. Imburi izokurikira izoza neza igaragaza byose neza nk'uko twabihawe n'umwami w'abami Yesu Kristo, mutanga bugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira. Imana ibafashe cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.